Hello, ni Juifu. Nizera ko muri mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuvugana ku makosa 5 buri musore wese akora iyo ageze imbere y'umukobwa bigatuma uyo mukobwa amusuzugura. Kandi ico wemenya nuko umukobwa iyo yagusuzuguye ntashobora kugukunda. Akesha abakobwa canke igitsina gore ntashobora gukunda umuntu asuzugura. Ahubwo umukobwa ubonye yagukunze canke ubonye umukobwa yakwemeye nuko ababona yuko uri umuntu ushoboye, nuko aba akwemera atagusuzugura. Rero nimba uri umusore, ngaya amakosa ukiye kwirinda gukorera imbere y'amaso y'umukobwa kugira ngo bitazatuma agusuzugura. Ugiye kumudraga ari rya mbere canke musanzwe muri kumwe ariko ugasanga uriko witwara muri ubu buryo, ibi bizotuma umukobwa agusuzugura kandi niyamara kugusuzugura azoba agutesheje agaciro mu maso yiwe, mu mutima wiwe no mu vyiyumviro vyiwe. Ikaze kuri G4G. Nimbuza ko wemeranje nanje uze kugenda usigira aka like hama naga commentaire. Nimba uri mushasha uzo kwibuka gukora subscribe. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikosa rya mbere udakwiriye gukora ni ukuvuga amajambo menshi imbere y'umukobwa. Mugiye guhura canke n'irya mbere muhuye ugasanga wowe uriko uvuga amajambo menshi. Rimwe ugasanga umukobwa yahoze ariko arakumviriza gusa, wewe ukavuga hanyuma biganashika ukaniyishura. Wavuga iki kintu kumva umukobwa umenga nta kwishuye neza, ukacushaka kongera k'ikindi ugashaka kongera k'ikindi ukacuguma ushaka kuvuga amajambo menshi. Uriya abakobwa barakunda abahungu bavuga, ariko bakunda abahungu bavuga ibintu biri ku murongo, ntibakunda babandi bavuga. Uriya abakobwa barakunda abakomediye, ko n'umukomediye mu gutwenza abanza gushira ibintu ku murongo. Rero nimba uri umusore, aya makosa uze uyirinde kuvuga nk'iradiyo, parce uriya akenshi ukunda gusanga mu mategeko canke uko bimeze muri kamere k'umuntu, umukobwa niwe bakwiye kuvuga amajambo menshi kurusha umuhungu. Rero nimba nawe uri umuhungu ugenda kuhura n'umukobwa canke uri imbere y'amaso y'umukobwa ugatangura kuvuga amajambo menshi adafise isobanuro, ugasanga karoro uri kuvuga ibi hanyuma ukumva umenga ntiyavyishimiye ukaca uhindura ikiganiro direct. No, ahubwo wowe vuga ibintu biri ku murongo, ibintu ugiye kumubwira naho yoba ari inkuru ihagarare ko ishimangire, ntiwumve umenga ntihamuryoheye hanyuma uca uyihindura uzana ibindi. No, ntimuriko mukina komedi, ahubwo uriko uramuganiriza. Rero iri ni kosa udakwiye gukora imbere y'amaso y'umukobwa, kuvuga amajambo menshi. Kandi iyo uvuze amajambo menshi canke uvuga amajambo menshi, akenshi ukunda gusanga wivuyemo wavuze n'ibidakenewe, n'ibyo umukobwa atarakwiriye kumenya, ugasanga wabivuze kandi ugasanga umukobwa ntanavyitayeho. Ibi bizotuma umukobwa agusuzugura, abona yuko uyu muntu ashobora kuba ari umwana mu mutwe canke uyu muntu ashobora kuba afise akantu nyene ntiyuzuye. Ari igihe umukobwa avuga ati mu muhungu ameze nk'umusazi, umenga ibintu avuga ntibipanze, umenga n'umwana canke umenga ntiyuzuye neza. Nikosa udakwiriye gukora nimba ushaka yuko batagusuzugura canke nimba ushaka yuko bakwemera. Vuga amajambo make kandi uri seriye, ibintu vyawe ubivuga ubihagaze ko uvyemanga. Ikosa rya kabiri udakwiriye gukora canke ikosa rya kabiri ukora bigatuma umukobwa agusuzugura ni kwinginga cane. Buriya abakobwa barakunda abantu babinginga, mugabo haraho ugera ukarengera. Hari igihe umukobwa akwereka yuko atakwitayeho, hari igihe umukobwa akwereka yuko atavyarimwo, hanyuma wamwinginga cyane ugasigara uboneka yuko uri kuragorana. Buriya kwinginga cyane navyo birasuzuguza. Kwinginga cyane navyo bituma n'uri kuringinga abona yuko uri kuramugora. Kenshi uzosanga abakobwa iyo umuhungu amwinginga cyane uza ubona atavuga ngo wakanako ngene kaguma kangora, ngene kaguma kanyinga ati jara nanshisha. No kuvuga ngo iyo uri umuhungu winginga cyane, ibi biragusuzuguza. Ibi biratuma umukobwa abona yuko atakandi kazi ufise ukora. Ari igihe umukobwa uguma umwandikira akatangura kuvuga ngo uyu nawe nguma nyandikira, umenga nta kandi kazi afise atari kunyandikira. Ibi byose ni ibintu bituma bigutesha agaciro mu maso y'umukobwa. Nimba uri umuhungu ushaka yuko umukobwa abona kuri seri, gerageza nimba umwandikire mu gitondo. Gerageza ibishoboka by'ibyo byose umwandikire message mu gitondo, hanyuma hagati kuva mu gitondo no ku mugoroba wikate wigire nk'ahataho utari, hama ku mugoroba umwandikire umwipfuza ijoro ryiza. Nahatakaza ufise hagati banze mbere nk'ubura. Ibi bizotuma umukobwa abona yuko uyu muhungu ari seriye, avuga ati uyu muhungu turazinanye canke turakundana canke ariko arandondera. Ariko abakobwa mu bisanzwe ntibakunda umuntu
abereka ko umushuhiye cyane birenze, ahubwo arakeneye wa muntu akora ibintu biri ku rutonde, ibintu bipanze. Rero nimba uri umusore, kirazira kwinginga cyane muri generation tugezemo, parce umwino minsi ubaye umuntu yinginga cyane uboneka nk'umuntu ariko aragorana, kubera ko umukobwa si wowe wenyine uzoba uri kuramwinginga, afise abantu benshi bamwinginga, nawe afise undi muntu aba yarapfiriye. Rero we niwabona uguma winginga batakwemera, niwabona uguma winginga atanyisha uronka, menya yuko uri kurisuzuguza. Zosanga ariko aratera inkono mu bantu, oya ngo kaya gahungu washa ngo karanyiruse inyuma gaho kwa gusara, kandi wowe ari umuntu muzima canke wowe ufise titre yawe canke ufise ubuzima bwawe bw'agaciro, ariko ugasanga kubera winginze cyane ariko aragusuzugura mu bandi bantu. Ikintu ca gatatu udakwiriye gukora canke ikintu ca gatatu ukora ugatuma umukobwa agusuzugura, ni ukumuratira ivyo utunze n'akazi ukora. Guys, abasore benshi hari ukuntu usigaye twibwira yuko abakobwa bose bakunda amafaranga. Yego abakobwa barakunda amafaranga, ariko umukobwa naho yabakunda amafaranga gute iyo ugiye kumuratira ivyo utunze? Ibi bintu bituma bimwereka yuko no ku bandi bantu ari kumeze, no ku bandi bantu ugenda kubaratira amafaranga. Avuga ati umuntu sinzoba ndamukunze kubera yanyemeye canke kubera nkunze we, ahubwo nzoba nkunze ico afise. Rero niwagenda kurata ibyo utunze imbere y'umukobwa, ntuze wibwiye yuko uri kuramwemeza, parce umukobwa afise abandi bantu benshi bamaze kuza kumubwira ivyo mubwira. Ushobora kugenda kwirata ko ufise ibi kuko ibi, ugasanga wowe uvuga ko ufise akabutike canke wowe uvuga ko ufise imodoka, ariko ugasanga amaze guhura n'umaze kumuratira Benzi, amaze guhura n'umuze kumuratira ko afise amamagazi, afise ibintu vyinshi, nawe ukacuza kurata utwo tuntu twawe duke. Eske wabaza yuko azokwemera? Ahubwo azobona yuko uri kuramutesha umwanya, azobona yuko uri kuritapa, azobona yuko wowe atacuri, azokuraba aca gusuzugura, avuga ati wowe kumbwira ko ufise aka kamodoka abajemwe baje bambwira ko afise Benz, bafise amabanki, bafise iki, nabo nyene narabase ati wewe none uri. Rero ibi ni ibintu udakwiriye kwirata ku mukobwa, parce ivyo uzokwirata ku mukobwa byose menya yuko hari abandi bakurenze bamaze kuza kubimubwira. Rero wewe nta gishasha ufise cyo kumwimpressiona canke cyo gutuma aguhindukirira mu kwirata ibintu vyawe imbere y'amaso yawe, ahubwo no bikora wewe uzoba uriko urisuzuguza canke bizotuma umukobwa agusuzugura. Ikintu ca kane uzokora mu maso y'umukobwa bigatuma agusuzugura, no kuvuga abandi basore nabi. Hari ukuntu ukunda gusanga umuntu iyo ahuye n'umukobwa canke ari kumwe n'umukobwa aca atangura kuvuga ngo ari ubuhungu gusanga bumeze uko, ngo ari ubuhungu usanga umenga ngo ntibwoga, ngo ari ubuhungu usanga umenga ngo sinzi ngo nta n'amafaranga bufise ngo nukuvyimba gusa. Hariya umukobwa azokwitegereza rimwe, azonavyemera guhe n'umwanya kumvirize, mugabo uzomenye yuko ariko aragusoma mu mutwe, uzomenye yuko ariko arakubona icuri. Rero uri umuhungu gerageza kuvuga ivyawe bikwerekeye, ureke gushiramwo abandi bantu mu biyago vyawe n'umukobwa, parce umukobwa abashaka kumva ivyiwawe ntabashaka kumva ivy'abandi bantu. Rero niwagenda kuvuga ivy'abandi bantu, umukobwa azobona ko ataco ufise uvuga, azobona yuko ataco ufise kizima kiri muri wewe, bitume umukobwa agusuzugura. Rero iyo ugiye guhura n'umukobwa canke uri kumwe n'umukobwa, gerageza kwirinda kuvuga abandi basore nabi, kubera ko nawe uri umusore, arabona ati uyu muhungu nubwo turi kumwe, uyu muhungu ashobora kuba ari muri ba basore bafise amayeri canke ba basore baponda abandi bantu kugira ngo bemegwe. Ariko ugasanga umukobwa amaze guhura n'abandi basore benshi bakuruta bagusumba, nawe uri kuraza uponda abandi basore, aca atangura kubona yuko wewe atacuri, atacumaze, agatangura kubona ari yuko ari ukwiyemera gusa, atakindi kintu ufise. Akayatanga avuga ati none umuntu ninamuha umwanya bizogenda gute, nimba aponda gutya bimeze gute? Rero ugiye guhura n'umukobwa canke uri kumwe n'umukobwa, ntuzohigera ukorera amakosa yo kuvuga abandi basore nabi. Hari igihe uvuga umusore nabi muba muzindanye muhuyeho, ugasanga uwo mukobwa yikundira uwo musore uri kuraponda, uwo musore uri kuravuga nabi. Ibi bigaca bituma ahubwo wa mukobwa yumva yo kwaka, kuko uri kumuvugira umuntu wiwe nabi, uriko urakritika umuntu wiwe. Rero ntubuzi uwo mukobwa ico akunda, ugasanga uri kuraponda abasore uvuga ngo ubusore bumeze uko, ubusore bumeze uko, ariko ugasanga ubwo busore nyene uri kurakritika nibo type y'uwo mukobwa, nibo bantakunda. Umaze rero gushika imbere y'umukobwa ukavuga ivyo bintu, deje wamaze kwikura mu mahiganwa, kiba gisigaye nuko kukumviriza gusa mu gatandukana bigaherera ngaho, akibandaniza n'ubuzima bwiwe. Ikintu ca gatanu arico ca nyuma,
udakwiriye gukorera mu maso y'umukobwa kugira ngo ntagusuzugure no kwitwara canke imyitwarire. Ibi byose deje kuvuga ni imyitwarire y'umuntu, ariko gusa ico womenya coco imyitwarire y'umuntu byose bihera mu mutwe. Eske mu mutwe wawe hameze gute? Eske mu mutwe wawe wiyumvisha ko umukobwa ari iki imbere y'amaso yawe? Ni wamenye iki kintu niho uzomenya ingene ushobora kwitwara neza imbere y'umukobwa. Umukobwa ni ishugwe, kandi ishugwe rikeneye kuvomererwa, ishugwe rikeneye gukorererwa. Rero ni wagenda ufise igicapo yuko ishugwe itezwa gufatwa neza, ishugwe rishobora gutuma umunsi wawe wari mu buba mwiza, uzomenya ingene witwara imbere y'umukobwa. Ntushike imbere y'umukobwa uco witwara nkaho umenga ushitse imbere y'igikoko, umenga ushitse imbere y'inyamaswa. Ahubwo shika imbere y'umukobwa umenye yuko nza kuvuga amajambo make, ndafise aho ntarengera, ndafise ibiganiro nshobora kuganiriza uyu mukobwa bivanye n'ukuntu ndamuzi, ndafise n'ibiganiro nshobora kutamubwira, ndafise n'ukuntu nshobora kugenda nambaye ngiye guhura n'uwo mukobwa, ndafise n'ukuntu nshobora kugenda sa canke n'uburyo nshobora kwicaramwo nimba tuza kuba twicaranye kugira ngo nshobore kugumana icubahiro canje imbere y'amaso y'umukobwa. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Je wumva ni Roy Jeff kuri Jeffrey. Mubandanye mukora subscribe, nimba wemera nanje usigire like na commentaire. Murakoze cyane.